Nsabimana Serge nkaba ndi umu artiste nkaba nkora mu bintu byo gucapa. Jewe ncapa nkoresheje ibintu by'amarangi, ndacapa nkakoresha crayon mu nyuma ngasiga. Mu gihe nabitangura raciye nko muri 2012 niho nabitangura cyane 2013 gutyo niko kazi kanje nkora, niwo muga nabonye no shobora gukora, niko kazi kanje. Ndacapa ngasiga amarangi no kwandika pancarte ari ibonetse canke kwandika banderole ibonetse navyo ndakora, canke kwandika kuri mire z'amazu umuntu aba akeneye nk'utuntu twa publicité nkamugirira. Umwuga gituma icumariye urantunze, uramfasha nko mu tuntu mpankeneye kwikenura ngasanga bigenda neza. Ibyo ncapa ndashobora kwiyumvira mu mutwe canke nkashobora gucapa ikintu mba mbona. Aho ibyo byose ndashobora kubikora ndavye ikintu cyose ngomba gutangura gukora. Ndashobora kwiyumvira mu mutwe, par exemple nkiriya tableau y'ingoma niyo niyumviriye, ziya zose ubona hajya nizo niyumviriye. Ndashobora gucapa ikintu mba mbona, bampaye nkaraba nkashobora kugicapa naco. Ibi bintu byo gucapa birafise isiguro, kubera yuko umuntu ashobora gucapa ikintu yumviriye kugira ngo aho urabona ko nahise atelier d'art kunda karanga. Ushobora gucapa ibintu by'akaranga kugira ngo uwo ari we wese atazi icyo ari cyo abone icyo ngo byo gucapa gishobora kuboneka ugicishije mu bicapo. Nka kuriya nacafye iriya tableau y'abantu bagemuye, nk'abantu hari abantu batazi nk'inkono, urashobora kubona inkono ingene imeze, urashobora kubona inzu ya Kirundi ingene yari imeze, aho umuntu agashobora kubicisha mu bicapo. Ibintu byacu hari ababihurumbira n'abatabihurumbira, kubera ugasanga nk'umuntu araryoherwa n'ikintu mugabo ugasanga cabura n'udufaranga two kukigura. Gusa mugabo urabona yuko abantu bagutera intege ati ibintu ni byiza bakabitangarira. Intambwe nishimira ndabona yuko bintunze bikantungira n'umuryango, n'Imana igashobora kumfasha nkashobora kuronka yo kuriha nk'inzu mu gihe rimwe si gihe cyose. Hari gihe gacamo ugasanga umuntu arabuze udufaranga, ugasanga urabuze ibikoresho nk'aya mapenso, urabona ko ari utuntu twaheze ari twiyaranja. Nk'ibi n'ibikoresho bitugora kuronka ibintu by'amapenso cyane cyane. Amarangi yaranazimvye, mugabo umuntu kubera ariko kazi wahisemo uguma uvuga uti uko bizogenda kose nzoguma nkora ngerageze kugira nshobore kubaho, ntarinze kuja ndaza gusaba canke ngo ngende kugira ibintu by'intuze byo kumarigara. Uvuga uti reka ngumye uwo mwuga Imana yampaye. Ahanini ibintu nakora nk'ibi bya peinture nabikora jenyene, mugabo mu gihe hakenewe ko nkora ibindi by'abandi ndashobora kuronderana nk'utu nkashiramwo, mugabo mu gihe ndose nk'akaraka kaboneka ndashobora kurondera umuntu ashobora kumfasha. Kubipfuza ku formation kugira ngo ndabaforume, kubera uburyo bwari bukingoye gatoyi, nagomba kuzobitegura mu minsi iri imbere. Ndashobora kurondera nk'abo no forma, maze kurondera iby'amarangi, nkarondera inalite, nkarondera udukoresho twaba dukenewe, nkarondera amapenso. Urabona n'ibintu umuntu ashobora kwigira ko kandi bizimvye, mugabo umwanya noba ndiko ndatera imbere ndashobora kuzorondera abo no forma nabo kugira ngo bashobore kumenya uwo mwuga nawo, kandi ko ya n'umwuga uryoshe. Muri kazoza nshaka ko atelier d'art kunda karanga yotera imbere kurushaha nyene, ugasanga ibintu bigenda neza kurushiriza ngaha byo bigeze ubu. Ico nico cipfuzo nipfuza ko yoba yateye imbere kurusha ngaha yo igeze ubu. Notera kamo kugira ngo iby'akaranga k'igihugu cyacu babihurumbire, kuko ni ibintu byiza cyane. Tukareka kuriko turahurumbira ibyo mu mahanga, kuko nibi byacu ni ibintu byiza cyane. N'umunyamahanga bibonye ashobora gushima akavuga ati mu Burundi hari ikintu ciza, ikintu ndangakaranga cabo gitomoye gisa neza kimeze neza, tutiriwe turaja guhurumbira bijya bintu byo mu mahanga, kugira ngo akaranga kacu kagume kafise akanovera. Muri rusange twosaba yuko
abantu b'abanyamwuga bose ndetse jewe gusa abantu b'abanyamwuga twosaba yuko umuntu wese afise uburyo yoshobora kuzarashigikira umunyamwuga kugira ngo atere imbere, niho amuteye intege kugira ngo akora afise inguvu, n'abandi bose bagaca bakunda gukora umwuga Imana iba yarabahaye. Wokenera Atelier d'Art Kundakaranga iri Ngozi hafi ya Leo, ni yitwa Atelier d'Art Kundakaranga Ingozi. Nkaba nitwa nanje Nsabimana Serge, akaba ariho nkorera. Inimero zanje za telefone bondonderako ni 79 amajana 4 ubusa 64.